Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwanya tugiye kubagezako amakuru ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane kubiriko biravugwa bigezweko mu gisata ca politike muri kano kanya. Nimge ku munsi w'ejigenekerezo ya 24 nzeru y'umwaka wa 2026 aribwo hasozegwa amasengesho ya CNDD-FDD. Ni igikorane cyo gushimira Imana kidi cyatanguye ku munsi wa 4 kikaba cyarasozerewe ku munsi w'ejo wa 6 w'indwi turimwo. Uyu munsi rero ayo masengesho ntayateguraga igikorwa nyamukuru kiza kuba uyu munsi. Iryo akaba ari ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD riza no kuberamwo amatora y'ugomba kongera kurongora umugambwe CNDD-FDD mu kiringo c'imyaka 5 iza. Kuri uyu munsi rero bamwe bati ese Reverend Ndikuriyo aragaruka canke se haraza ayandi maraso masha. Mu gihe hasiga amasaha gusa kugira ngo tumenye ivyavuye mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe uri ku butegetsi nkuko vyamameze muri uyu mugambwe uramutswe Burundi kuva mu mwaka wa 2025 ntagakacira nta nucera amate hasi kuwoba agiye kurongora uyu mugambwe usigatorwa mu matora ku bice birenga 90%. Ivyo biriko mu gihe kandi nkuko twabivuze kuri no munsi yagiye kubikoraniro kaminuza ridasanzwe. Ni ikoraniro riza gutogwamwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe ari nawe kandi abaramutswe umugambwe ku rwego rw'igihugu. Ni ikoraniro kandi nkuko nabivuze ryatanguriwe n'igikorane cyo gushimira Imana mpuzamadini cyabaye ku magenekerezo ya 22, 23 ndetse na 24 nzero uyu mwaka. Bamwe bati ese amaraso mashasha agiye kuza, abandi bati uwahora bikora neza niwe azosubirwa kwizezwa. Ikirico muri vyose nuko uza gutorwa gushika kuri uno mwanya tarashigwa ku mugaragaro ntaramenyekana. Ababikurikiranira hafi bazi ibijanye n'uyu mugambwe bakabona ko nkuko vyanye muri CNDD-FDD indongozi ishigwa imbere menyekana neza na neza imaze gutangazwa icese kuko uwikekwa ashobora kutaba ari we vy'ukuri. Tubutse ko kuva muri nzero umwaka w'2021 umugambwe CNDD-FDD urongowe na Reverend Ndikuriyo uwe nawe akabagiye uwe nawe ikiringo cyo c'imyaka 5 kikaba carangiye kuko yashikiriye asubiriye Varisto Ndayishimiye aheruka gutorwa kugira ngo arongore igihugu. Benshi bati rero ninde kuri uno munsi uza kugaragaza ko ari we wegukanye iki kibanza. Reverend Ndikuriyo mu majambo atangaje ku munsi w'ejigenekerezo ya 24 nzero y'umwaka wa 2026 ubwo hari kwasozegwa igikorane mpuzamadini cyo gushimira Imana yagize ati naho ntoba nkiri ku burongozi bw'umugambwe ntaho ngiye, tuzogumana biciye mu mugambi biswi vy'inkona, dukeneye ko bazokura bakosora ivyatunaniye bavemwe imborera kure abagumya banga hamwe n'abakenyera rugamba bashoboye. Aya majambo yashikirijwe na Reverend Ndikuriyo yari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ijambo risozera amasengesho mpuzamadini yari amaze imisi 3 ari kabera kuri Stade Ngoma mu ntara ya Gitega. Ni mu gihe kuri uno munsi nkuko tubivuga hagiye kuba amatora adasanzwe. Bamwe bati ese koko Reverend Ndikuriyo araza kwegukana iki kibanza, abandi bati ese vyo bimeze gute muri CNDD-FDD niba ku munsi w'ejo Reverend Ndikuriyo yaritangarije ati naho noba nkiri ku burongozi bw'uyu mugambwe. Reverend Ndikuriyo ubwiwe yatangaje ko umugambwe CNDD-FDD uhagaze neza. Muri uko gukenguruka Ndikuriyo yamenyesheje ko umugambwe wiwe uhagaze neza ku mitumba yose igize igihugu. Abanywanyi b'umugambwe ngo barijukiye ibikorwa vy'iterambere barashigikira inzego z'igihugu. Nkuko nabivuze mu gihe mukanya haza gutangazwa indongozi nshasha ziza gutorwa muri uyu mugambwe guhera uyu mwaka w'2026 gushika mu mwaka w'2031, Reverend Ndikuriyo yijeje abazotorwa muri CNDD-FDD umushinga uhari ngo kuzoba ukudugiriza ko mu vyifuzwa nuko abanywanyi bashikira imbona kazoza imbono y'umugambwe wifashe neza kandi uteye imbere hakiri kare ugereranije n'imbono y'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Ndikuriyo ati ntaho ngiye tuzogomana nubwo ntoba nkiri mu nzego. Mu gushimira abanywanyi b'umugambwe wo mu ntara ya Gitega bakira igikorana bakongera kandi bakanamugabira inka 5 ni nazo bagabiye umukuru w'igihugu. Ndikuriyo yabamenyesheje ko atahagiye.
ngo nubwo atoba kiri mu burongozi bw'umugambwe Ndikuri yavuze ko azogumana n'abanywanyi bicishije mu mugambi w'ibiswi vy'inkona, umugambi azoshigikira bicishije muri Fondation Pax Burundi arongoye. Ihangiro nk'uko abivuga ni kugira ngo duterere mu kwigisha bazokorera umugambwe muri kazoza, bakosore aho vyatunaniye, bavemwe imbonera kure, abagumya banga n'abakenyera rugamba bashoboye. Igiti kigororwa kikiri hasi. Faustin Ndikumana we siko rero abibona. Faustin Ndikumana nawe yagarutse kuri vyinshi bivugwa kuri CNDD-FDD. Hari impanuro yatekereye abari muri uyu mugambwe ndetse n'abarongoye igihugu. Utiyaragezaho abantu bahindukiza urupapuro rwa kahise kuko izo nguvu umugambwe ufise muri uno mwanya ku gihugu nizitaba izo kugikiza none kirajahe. Ngo kora nyabona musigurira abanywanyi banyu kugira bumve ko gutsinda atari ukurya igihugu ari ukugikorera. Ivyo biri mu butumwa Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem yatanze ku mugambwe uri ku butegetsi na cane ku ndongozi zizotogwa mu ikoraniro kaminuza ry'uyu mugambwe ririko riraba kuri uyu munsi igenekerezo ya 25/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Faustin Ndikumana akavuga ko ubutunzi bw'igihugu butifashe neza mu gihe umugambwe ari ufise kazoza k'igihugu. Yagize ati umugambwe ni ikintu gihambaye ku buzima bw'igihugu kuko ari ufise kazoza k'igihugu ndetse n'ingingo zose umugambwe ufata zishikira umurundi wese aba muri uwo mugambwe canke atawurimwo. Uko igihugu gisa rero nuko kimeze bibazwa umugambwe uri ku butegetsi. Yateye akamo abagize umugambwe uri ku butegetsi kurimbura aho igihugu kigeze mu myaka 21 umugambwe umaze uri ku butegetsi. Uti nitwo kumva ko abanywanyi b'uyu mugambwe bo kwama baje mu makongere ari kuja kwipanga mu bibanza bakibagira ko umugambwe washinzwe kugira uhangane n'ibibazo by'igihugu kugira igihugu cogorore abakibamwo babeho borohewe. Ngahubwo barimbure aho igihugu kigeze kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 kuko ubukene buje canke ubushomeri n'abari mu mugambwe barashikirwa. Faustin Ndikumana agashimangira yamara ko hari ibihugu vyateye imbere kandi biri mu ntwaro y'umugambwe umwe, abatanze akarorero ka Tanzania, Uganda na Singapore. Ndikumana akabona ko hambavu y'ibitabo vyandika akwiye gushigwa imbere ibikorwa. Tinaho igihugu cashize Imana imbere, Imana nayo yaduhaye ubwenge kugira tuvyaze umusaruro itunga dufise. Geregezo mbonera kure canke ibiswi vy'inkona bikeneye kuzokura mu gihugu kirimwe amabarabara meza. Faustin Ndikumana yasozereye agira ati usanga intumbero ya mbere umugambwe washingiwe isa nibagiranywe, niyo mpamvu hakuye akantu ko gukubita agatima mpembero ati mbega imyaka 21 tumaze ku butegetsi none igihugu kigeze he, ibintu vy'igiciro vyifashe gute, ibibazo vy'amadevize, ibidandazwa vyankenerwa, imiti, amazi meza, icikagurika ry'umuyaga nkuba, internet, amashiramwe ko makomeye agenda yifate gute muri iki gihe. Ese vyerekeye indero, amagara y'abantu vyo vyifashe gute? Kuko ngo kuri uno mwanya ishusho si nziza uko twovyifuza, none kugira ejo habe heza ngo bivana n'ingingo rero turiko turafata. Akaba akamo Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem yateye abarongoye umugambwe CNDD-FDD ndetse n'igihugu kugira ngo bikebuke muri iki gihe hariko haranavugwa ibijanye n'aya matora y'ugomba kuba arongoye umugambwe CNDD-FDD mu kiringo cyo kuva muri uno mwaka w'ibihumbi 2026 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2031. Yandi makuru ariko aravugwa agezwe ko ngo guhinduranya mu ntwaro no gukura amabanga y'ivyegera vy'abaserukira abandi mu makambi y'impunzi nga mu gihugu cy'u Burundi. Ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira impunzi n'abantu badafise ubwene gihugu ni PRA carakoze ku munsi wa kabiri w'indwi turiko dusozera ihindurwa mu bijanye n'intwaro mu makambi menshi y'impunzi mu Burundi. Izo mpinduka zifatiye hanini ku guhindura abarongoye amakambi n'ifutwa ry'icegera cy'urongoye kambi. Iyo ngingo bikavuga ko iraba amakambi y'impunzi yo mu buseruko nayo mu buraruko bw'igihugu. Iyo ndinganizo ikora nk'akororo mu makambi yo mu buseruko ariyo Nyakabanda, Bwagiriza, Kavumu na Busuma, nayo mu buraruko akaba ari Kinama na Musasa. Nkuko ikinyamakuru SOS Media zikibitangaza yegeranije abivuga, izi mpinduka ngo nizigarukira ku burongozi bw'amakambi gusa. Ibindi bisata vya ONPRA nka camp management n'ibindi n'igisata cyo gukinga navyo byaragizwe mu impinduka kugira ngo ku ngingo y'ico kigo ca leta. Ku munsi wa kabiri nyene w'indwi abayobozi bashashe bashinzwe kurongora amakambi batanguye imirimo yabo mu makambi bashinzwe kugira ngo bashikirizwe ku mugaragaro amabanga. Ibibazo vy'amafaranga inyuma y'izi mpinduka
gukuraho amabanga y'icegera c'urongoye ikambi vyatumye n'ubukene bw'amafaranga bwibonekeza mu mashirahamwe yo gufasha akorera mu Burundi. Amwe muri bo yaragabanije ibitigiri gushika ku bice 50% nk'ahashise rikorwa ko cyane n'iryo gabanuka ry'imfashanyo mpuzamakungu. Mwikambi ya Kinama iyo mpinduka yarazananye n'umuzo w'umukuru w'umushasha w'ikambi Gervais Miburo asubiriye Claudine Nsengiyumva yimuriwe mu ikambi ya Musasa mu ntara ya Butanyerera. Igenda ryo aho zarongo iyo kambi rero ryaratumwe havugwa amajambo atari make, bamwe bagashima ibikorwa yakoze bakanizera ko uwo musubira azokora neza. Uti turababajwe no kubona Claudine agiye kuko yitwareka cyane gushira ibintu ku murongo kandi akadufasha gukemura ibibazo byacu by'uburongozi, bivugwa na Aristide imwe mu mpunzi iri muri iyo kambi ya Kinama. Uti turizigiye ko umuyobozi mushasha azobandanya kuri uwo murindi naho afise amabanga akomeye yamurindiriye, niko yongera ko ariko hari izindi mpunzi zivuga ko zifise impungenge kugukuraho amabanga y'icegera c'urongoye ikambi, bakagira n'amakenga ko uburongozi bushasha butazoshobora guhangana n'ibibazo vya buri munsi mu ikambi. Uti kuba umuyobozi agiye gukora wenyene baradutera impungenge, ibikorwa ni vyinshi cyane mu bijanye n'umutekano n'uburongozi, ariko turizeye ko azokora uko ashoboye kugira ngo hagume ituze mu ikambi, bivugwa na Fisto impunzi iri mu ikambi ya Kinama. Naho rero hari izo mpungenge, impunzi zavuganye n'ikimenyesha makuru SOS Media Burundi zari zigiye ko irishiramwe rishasha rizotuma ibikorwa bigoma bigenda neza, umutekano ugakomeza hamwe n'ubuyobozi bukora neza. Naho hari ingorane z'amafaranga n'uburemere bw'amabanga bushira ku bategetsi bashasha. Kugeza ubu Uburundi buhaye indari impunzi zirenga 200, izirenga 90% zazo ziba mu makambi, izindi zikaba ziba mu bisagara cyane i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi, no mu gisagara ca Rumonge kiri mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Nkuko kandi tukiri ku bivugwa mu gisata c'impunzi, hari ibivugwa mu gihugu ca Uganda, igihugu kibanyi. Haravuga ko impunzi zafashwe mu gihe c'umudugararo w'amatora. Inakivare mu gihugu ca Uganda haravugwa naho ifatwa ry'impunzi. Ngamatora heruka kuba y'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka muri Uganda yagize ingaruka nyinshi mu makambi menshi y'impunzi, cyane Inakivare imwe mu makambi manini cyane yo muri ico gihugu. Impunzi z'abarundi, abanyekongo n'abanyesomalia zarahagaritswe imbere mu gihe n'inyuma y'amatora ku vyaha bivugwa ko bifitanye isano n'ibikorwa vyafatwe nk'ivya politike n'abategetsi. Kwivanga mu vya politike ngo birabijijwe, ngariko ukuri kuragoye. Kubw'amategeko mpuzamakungu n'amategeko ya Uganda, impunzi ntizemerewe kuja mu bikorwa vya politike y'igihugu zahungiyemwo. Ariko mu gihe impunzi zimaze imyaka myinshi ziba muri Uganda, iryo tegeko akenshi biragorana kurishira mu ngiro. Kubw'intahe nyinshi Nakivare hari impunzi zitabiriye amanama n'imyerekano y'abashigikiye ubutegetsi canke y'abatavuga rumwe nabwo. Imigumuko n'imyerekano vyaradutse ngaha mu ikambi, igihe abapolisi bashaka kubuza impunzi gusohoka zija gufasha abatavuga rumwe na leta kwiyamamaza. Umwe mu bapolisi yarakomeretse, niko bivugwa n'umwe mu mpunzi z'abarundi b'Inakivare atomora ko ivyo vyabereye mu gisagara ca Kabazana hafi y'ikambi. Isoko mu bajejwe umutekano rivuga ko impunzi nyinshi zafashwe atari Nakivare gusa, ngariko n'Imbarara ku birometero 270 mu bumanuko bushira uburengero bwa Kampala ni Kampala mu bihe bijanye n'igihe c'amatora. Buca rero haba amatora ku igenekerezo 15/0, ishiramwe Refugee Rights Action Organization ryarasohoye itangazo rigamije gukingira umutekano w'ibihumbi vy'abasaba ubuhungiro n'impunzi imbere mu gihe n'inyuma y'amatora. Kwitaba ibikorwa vya politike birabujijwe. Impunzi zo muri Uganda zirakwa kwirukanwa mu bihe vy'amatora. Impunzi zose zisabwa kwirinda kwivanga mu vya politike y'igihugu, niko iryo shiramwe ryari ryamenyesheje. Iryo shiramwe rifite icicaro Kampala ryavuze ko ryabonye impunzi mu myerekano myinshi imbere y'amatora, rikavuga ko ico gihe ari igihe kigoye mu vya politike. Kubwa Libera Ndayishimiye umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe, amategeko ngaratomoye. Impunzi zirakingirwa n'amategeko mpuzamakungu, ariko zikingirwa mu gihe zitivanze mu vya politike y'igihugu cabakiriye. Yaragabishiye kandi ko bishobora kuba kwivanga mu vya politike bishobora gushikana mu gufatwa, guhigwa canke no gutakaza ubuhungiro muri ico gihugu ca Uganda.